Amahoro abiwacu ku Mwana TV, aho muri hose, ababiri Burundi, abari hanze, mu mihingo yose y'isi. Je muri kumwe nanje, je mubona no kuri kamera nitwa Gusenga Derek. Ahandi ni mu ntara ya Ngozi, ni wacu ku Muhana. Aka kanya tuvugana ndi wacu ku Muhana. Narasama amakuru ko ari umujene yagerageje kwiteza imbere. Nipfuje muri jewe kuja kuraba ivyo akora kugira ngo adusangize urugendo yakoze kugira ngo abajene natwe bakiri bato, abajene bane Ngozi, abajene bo mu Burundi dukura amaboko mu mufuko, dukore twiteze imbere. Uyu munsi tube turi hano, ejo tube turi hariya. Nta handi biva no gukura amaboko mu mufuko ugakora. Ndizera ko iki kiganiro kiza kuba ciza, ndizera ko ivyo tuza kubonamo hano ngiye kumuraba biza kuba ivyingira akamaro. Ntihagira huja tugiye kuraba ibijanye n'inkoko n'inkwavu, nivyo aka kanya tuza kuronka aza kutwereka, ariko rero n'ibindi bikorwa tuzoza kuraba hanyuma. Mwakoze rero, ntihagira aho muja, twinjirane tuje kuraba ivyo akora. Hano hari inkwavu zigiye zitandukanye nyinshi cyane, ziri mu ma etageri, hari ziri hejuru, hari ziri hasi. Turabonamwo amabati, imireko. Ndashaka kubaza, nabibonye ndikanga, mujene afise ibintu nk'ibi atagiye kuvuga ngo asabirize akavyikorera akabageze ku rwego nkuru. Sinzi igihe yatanguriye, reka ndamwibariza bari batwihera amakuru. Ibi by'inkwavu byo wabitanguye ryari? Murakoze cyane. Ibi by'inkwavu nabitanguye kuva kera nkiri muto. Narorora udukwavu, nkorora udukwavu tujya tw'ikirundi, tumwe umuntu ashira ngaho onya akagera kubyara akakimba umwobo. Ivyo naye nabitanguye nkiri muto cyane, nkifise imyaka 12 narorora udukwavu. Ego nkabona kavyaye nkumva ndaryohewe gose. Ni kuvuga rero harageze igihe ndabona yuko ntoshobora kuzitungira ahantu hari sima, ko ahantu tuba mu muhira hari sima,
ndavuga ati hasi nozizana zokwimba kuko ubwo bwa mbere ahantu twari tuba nta sima yari ihari ni kuvuga muri 2019 niho naca mvuga ati ubu rero ngo mbasubire norore inkwavu ku buryo bwa kijambere ca ndubaka ibiraro ndavyubaka neza maze kuvyubaka gusa ntivyanyoroheye naravyubatse mbona uburyo buramperanye ca ndavuga ati nzobishishikara uburyo nibwaboneka niho naca ndayipanga iyo projet ndavuga ati iyi rero muri 2020 nshobora kuyibandanya ikagenda neza ariko naho nyene ntivyashobotse kuko naciye inja kubaka ibiraro vy'inkoko n'ivy'ingurube mwabonye ibiraro vy'ingurube nubwo atazirimwo navyo nyene ntivyagiye biroroha ndavuga ati rero iyi projet y'inkwavu ko shaka kugira ibintu vyagutse reka ndayihe uwundi mwanya aha mubona ibinya byose nabitanguranye n'umwaka wa 2023 niho natangura mu kwezi kwa mbere watanguye muri uno mwaka uyu mwaka turimwo ndibaza hariho ivyumba nagiye mbona wubatse hatarimo ikintu na kimwe ni kubera iki ko numva ngo inkwavu zirororoka cyane byagenze gute ngo habe harimo inkwavu nkeya ni koko inkwavu zirororoka cyane ibi vyumba wagiye urabona bigaragara ata nkwavu zirimwo aha hose zari zirimwo zuzuye ni kuvuga ahanya zimaze kuzura nyinshi na cenda ziha abagenzi nabo borore kugira ngo ruvyaye bampe abana rwavyaye basigara duce tugabura nyambara ruvyaye 6 batware 3 nanje banzanire 3 na nyina kandi bayigumane guco ni kuvuga rero zaragwiriye ngaha anya ca mbona ati nta handi hantu nozishira izindi zovuka mu nyuma ni koko ca ndazitanga casigana ubwumba bugaragara kugira ngo izi zindi nazo zivyaye ubwana zizovyara buronka aho uzoca bucukira. Hari ikindi kibazo nibajije nabonye uzigaburira amashu kubera ko uzi amashu inkwavu nta byatsi zijya murakoze cyane ubunya kubera turi mu gihe cici ubwatsi ntibuboneka cyane ariko kandi ziranaburya kuko mu gatondo twazihaye ivyatsi saa sita ca tuziha amazi ku mugoroba naho ca tuziha amashu turafise n'indi turuto dukunze kuziha gusa nyene ni kujya ko umuntu nazo nyene zirakenera ko umuntu azishanjira nyamba zari ivyatsi birasaba nazo kuzihindurira ukaziha amasho ko nayo amasho ni byiza cyane kuyaha inkwavu canke tukaziha n'imihwi ahanya n'imihwi na mpora ndayitarika canke nkayigura nkazihereza zigafungura ego bikagenda neza. Numbesemo akantu ko kunywa amazi inkwavu ziranywa amazi inkwavu ziranywa cyane amazi izi nkwavu z'ikizungu za kijambere ziranywa amazi menshi cyane mbere utazihaye amazi uzigiriye nabi aha saa sita turaziha amazi. Kindi kintu nabonye buri urukwavu rwawe rwose rufise isahani rurira urukwavu rwose rurafise isahani isahani ruhejeje kuriramwo ca tuyoza tugaca turuha amazi n'ivyatsi bishira mu masahani oya ivyatsi tubishira anya ku ruhande zikarira ku ruhande ku buryo zitaza no kubihonyangako ko zimaze kubihonyangako ntiziba zikibiriye. Hari ingwara ikunze kuba cyane mu bworozi bw'inkwavu bita ibirato nibo ubigenza gute kugira ngo izawe ntizigware mu bisanzwe iyo ngwara irabaho cyane gusa nka jewe iyo ngwara ndayirinda cyane kuko urukwavu n'uruntu iyo wagwitayeho neza udashobora kugwara ivyo bintu by'ibirato kuko ahanye dukora amasuku buri munsi mu gatondo aho umukozi avyuka akora isuku aho zirara akahakora neza ku buryo zidaza guhonyanga ajya amahenehene ziba zataye ajya amahenehene canke ajya amaganga niyaca atuma zigwara bijya bintu by'ibirato. Okay, hari ubwo nabonye rufise abana
hariya urukwavu ruvyara bigenze gute, rumara iminsi ngahe rutaravyara, sinzi nimba bavyita guhaka, no mu rukwavu no ku nkwavu bavyita guhaka. Ruhaka igihe kingana iki, bigenda gute? Murakoze cyane. Urukwavu kuva ruvutse ruramara amezi 6, rumaze amezi 6 aho ruba rwakuze, urashobora nyambara uruvyara, urashobora kurushira ku rupfizi ukarubangurira. Kandi urukwavu mu bisanzwe gororoka n'ingoga, kuko gwimye dufate ku tariki imwe yuko unya ku8 mu kwezi kw'icenda ruba ruvyaye, ukwezi kumwe gusa urukwavu ruba ruvyaye, ugaca usanga ruvyaye abana 12, 8, 6. Izi ziwanje zikunze kuvyara 8, 10, 6 guco, ziga zija munsi ya 6. Nimba numvise neza bivuze ko ufise inkwavu 10 zikavyarira rimwe mu kwezi kumwe, ufise inkwavu 100. Izi 100 nazo zivyariye rimwe mu mezi 2, wobugeze ku nkwavu 1000. Abajene bakiri bato hano harimo akazi. Izi nkwavu mubona rumwe arudandaza hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 15. Twabonye ko mu kwezi kumwe canke 2 ahashobora kuronka inkwavu zirenga 100. Nimba ashobora kuronka inkwavu zirenga 100 mu mezi 2, igihe azozigurisha inkwavu 100 ku bihumbi 10 n'amafaranga umuriyoni ushobora kuronka uvuye ku rukwavu rumwe rwavyaye 10, izi 10 nazo zikavyara izindi 10 mu gihe c'amezi 2 gusa. Uvyige ko neza nawe ugira ico ukora. Muri iki kiraro c'inkwavu mwagiye mubona ukuntu ubuzu bwubatse, hariko amabati, hariko imireko. Iyi mireko nta kindi ifasha n'aya mabati. Ubu bukwavu buba hejuru y'ubuyungiro. Amahenehene n'amaganga yazo aramanuka akagwa kw'iryo bati, byose biratemba bikaruhukira muri iyi mireko. Iyi mireko nayo ibitwara byose mu ndobo iba yategekanijwe, kandi yatubwiye ko mu minsi 3 gusa aba yujuje ibido y'amaganga. Ibido imwe y'amaganga igugwa amafaranga 70,000. Ashobora no kuyaranguza ku 50,000 kubayatwarira rimwe ari menshi. Aya maganga akora akazi gakomeye cyane ku bantu bazi ibyo kurima. Ushobora kuyafumbiza mu murima wawe akaruta ya myavu y'ikizungu. Bashobora kuyakoresha bapompa ibitegwa, akoreshwa mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Urumva rero ko nta kintu na kimwe ata, yaba amahenehene y'inkwavu arayabika akayatwara mu murima ukaba umwavu, n'amaganga nayo nuko, kandi yo ashobora no kuyagurisha ku mafaranga menshi cyane. Nimba mu minsi 3 ashobora kuba yujuje ibido y'amaganga, mu gihe inkwavu zaronse ubwatsi, ndavuga mu rushana, zariye neza zaronse ubwatsi bwiza, mu minsi 3 aba yujuje ibido y'ibihumbi 70. Nakahe kazi wokora, nakahe kazi ufise kaguha ibihumbi 70 mu minsi 3 yonyene. Ibi ni ibintu bidasaba ibintu byinshi, ni ibintu nawe wokora, ni ibintu nawe wogenda ukiga. Mpora ndakubwira ngo gerageza ukura amaboko mu mpuzu, genda wigera abantu nk'aba, nibagusaba na minervare witange, genda bakwigishe. Buri minsi 3 nawe winjiza ibihumbi 70, aho ntushizemo amafaranga, ntushizemo wa miliyoni nakubwiye uzogurisha za nkwavu. Aya n'amafaranga yiyongera ku yandi uzokorera. Reka tubandanye tumubaza, twumve byinshi. Ndumva je shaka kumenya byinshi. Wokenera ko umufasha yo kuronka gute? Wokenera ko ndamufasha, singoye gutora
hari benshi basanzwe baza aho nkorera, hari n'abaza aho mba, abandi naho babikeneye nobaha nimero ya telefone nabo nyene bagaheza bakangana nkabereka ingene bigenda. Ndumva wo ari nk'abo gukenera bari nk'ibujumbura bari nk'imakamba bataza ukorera ibyiza nuko utanga nimero ya telefone. Ego ivyo nivyo kabisa kuko sino kwama ndakenerwa n'abari ngaha hafi kuko naje ubwiwanje biinya ubona nk'i projet y'inkwavu sinayikuye hafi nayikuye ku mugenzi aho hakurya muri Gitega ikarusi niho ni imbuto y'inkwavu nazikuye. Ego urumva rero nk'abo babankeneye bari kure bashobora kundondera kuri telefone. Nimero nkoresha ni 69 641 830 niyo nimero nkoresha. Ndakoresha na yose 79 311 132 iyo niyo nimero nkoresha na WhatsApp ni yonyene ya limitere. Uwo mukenera iyo muronka kwizo nimero yajeje kutubwira hano canka kabaza ikigo ciwe citwa Teza Imbere Ibitungwa ni hano mu ntara ya Ngozi ku Ngoro. Abantu benshi bamuzi ku izina rya Gasongo cyangwa ukamuhamagara ku iyo nimero. Mwumvise ko nawe yafashe urugendo akaja kuvyiga akaja kuraba abandi bantu mu yindi ntara kugira ngo aronke ubu bumenyi bumugejeje yageze uyu munsi. Nawe rero vaho muhiruri fata imodoka ugende mu ntara ya Ngozi umurondere umuhamagare umusabe arugurutse yemera kuganira n'umugana wese. Ndizera ko nawe hari ico azogufasha. Aha ni Iwacu ku Mwana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Ikiganiro cy'uyu munsi ndakigarukirije. Ndizera ko ari byinshi wize kandi ndizera ko ari byinshi ugiye guhindura. Aha ni Iwacu ku Mwana TV tuzokwama turi kumwe. Ndakwinginga ngo ufite ndaho handitse subscribe cyangwa s'abone kugira ngo ninakora ikindi kiganiro ciza nk'iki uzobimenye mu bambere. Wakoze kubana natwe kuri kamera twari kumwe na Bitariho Prince. Imana ibarinde, Imana ibazigame naho ubutaha.